Africa Live, Africa Plus. Hello, beautiful and wonderful people. This is Africa Live. Turi mu kibanza cha Pacific Hotel aho dusanze abakenyezi. Turi mu kwezi kwa gatatu. Ni nyuma gato y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi uhimbazwa ku isi yose tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe. Mbere yanje ndi kumwe n'umukenyezi ni nimpagaritse Cadeau Douce aza kutwidondora mwidonido cajejwe aho yaciye n'icatumye no munsi tumusanga ku kivi ari kumwe n'abakenyezi. Ndaramukije cyane ale. Yego. Namahoro. Yego. Meze neza. Turabashimiye cyane kuba mwatwimviriye ko kudusanga hano kuri Pacific. Wabuze uti yaratwidondora undi je narize nkuko biga. Abandi bose na kaminuza nahejeje. Mugabo nza guheza nakuze numva amakuru. Bambwira ko ntegerezwa kwiga neza nkazoronka akazi. Barambwira ko kizira ko ngira esheke ariko iyo umuntu agize esheke ntaba yananiwe kuko abashaka kugerageza. Rero twakuze dutinya ama esheke nicyo tuma batubwira iga cyane uronka amanota hanyuma uzuronka akazi. Mugabo ubu duhejeje kwiga bagumye batubwira ko akazi karagoye nta kazi gahari kandi koko niko batubarira kuko abanyeshuri tuma duheza turi benshi ariko le ministère ntizaguka. Rero ubuzi uca usanga umengo ni kibazo. Mugabo no munsi umuntu arashobora kwicara akiyumvira mbega nukora iki. Rero birasaba ko umuntu abanza guhindura imbono, abanza guhindura ivyiyumviro, abanza guhindura aho yakuriye, abanza guhindura ivyo bamubwiye. Ivyo umuntu atarabihindura akivyiyumvira ngo bambwiye ko ntaco nzovamwo biragora. Yatabanje guhindura ivyiyumviro no kuntabona biragusaba kwindura nabo mugendana. Uno musi muri bano bakenyezi bakoranijwe hano ni muri ihe ntumbero nibikorwa nyabaki byabakoranije n'iciyumviro nyabaki meze gute? Cambere na mbere abakenyezi bakunda gusa neza cyane. Barakunda kumva ko boguma bafise agaciro, boguma barumva ko ntibashaka kugira iminkanyari. Mbega umudamu akeneye kumasa gute, biramusaba mbega nofungura gute, mbega nokoga iki, mbega nokoresha ayahe mavuta. Abadamu benshi barakunda kuja kugura ibintu bakumviriza ukuntu gusa amota. Mugabo niyiteho kuraba mbega hari n'iki n'iki. Hambavu y'ivyo rero nkuko ari abakenyezi badutaziriye maboko ibihumbi barabafasha bakabereka mbega umuryango wawe woguma umeze neza gute, wobaho neza gute, abana boreka kugwaragurika gute, aho usanga umengo mu nzu ni pharmacie. No munsi umuvyeyi hakwiyumvira kugura agasuguti usanga agiye kugura paracetamol kubera arimvira yuko umwana hava nshuhana, umwana bihava bigenda ukunuku. Rero ubundi barakunda ko umuryango wabo uguma umeze neza hambavu y'abashinga ntahe. Hanyuma ikintu dukeneye turakeneye gufasha abamama tukabereka mbega n'ikihe kintu noronka ashobora gukora canke umujene niyitege ngo nzoronka umufiance atunze. No, bijya nigwiwe rondera ivy'iwawe. Nivyo abakobwa ntibarondera abantu sore batunze nibiyumvira abasore batunze. Hano rero tuzimirira iyumvire mbega bijya ko ari ivy'iwiwe nzoba njanye iki mu rugo, ni igiki kizoma agaciro, ikintu nzoba najanye n'icayi. Ubundi abahungu canke abamani behezagire barihangana kuma wumva ndiko ndasaba amavuta she yaheze, hari n'abandi baca basigara bari hamwe na Minerval mbega taraza wiga gute. Bisha bisaba rero ni gute kwiyumvira ukuntu ndondera. Nibyo dushaka ko abajene no musi cyo gitambara kibavako bakabanza bakiyumvira kwironderera n'ayabo maboko n'ubwenge Imana yabahaye n'inguvu kuko n'umutahe wa mbere. Umuntu akwiye gutahura ko ubumenyi n'inguvu abafise n'amagara meza birahagije n'umwanya Imana yamuhaye uwo n'umutahe wa mbere. Ivyo umuntu avyiyumviriye akabikorerako arashobora kugera kure. Ndiko ndabwira rero abakobwa cyane cyane turi mu kwezi kwaduhariwe bene abakenyezi nibiyumvire mbega ngume njyamye
mu gitanda ubundi ntakiriyo rero bakure kugusaba bakura amaboko mu mpuzu turashoboye hari abandi rero babonye bageze mu rugo ndavuga abakenyezi ndabakunda cyane ndabubaha iyo bageze mu rugo baca batangura kwiyumvira ngo jewe narashitse ndayinjiye sinze isohoka niko bahora bavuga yego yinjiye rabona ko byose byaheze umugabo arangaburira ndamusaba igitenge shaka akakimpa yanironke ne arayimpa abana barambara imodoka mbe iyo modoka ni gwawe aransohokana mbe umusohokanye no musi n'ivyokunda nivyo muko urabwira aba bakenyezi rero bari ngaha bategerezwa kumva ko bategerezwa guhindura ivyiyumviro hanyuma ikindi naco umugore aribagira ko umugabo ashobora gupfa cyangwa ko ashobora kumuheba cyangwa ko ashobora kumugara cyangwa ko ashobora guhomba ivyo rero abo bari babizi byari vyiza bakibuka ko yuko bitwa bafasha undi kuba umufasha si ugusasa igitanda gusa si uguma witunganya gusa sanga usa neza no sohoka genda ukore ijana n'ijyanka mu rindi rero nivyo mbwira abajene bashaka kuzojayo mu ngo twiyumvire mbega twukora iki aho nyene rero aba bantu bari ngaha mwatumiye wabatumiye wisunze iki ubu muri ko murabatekerera iki rero nk'umuti wobafasha gushika aho bifuza heza muri ico nyene ico twabatumiririye hambere na mbere nivyo hama twebwe iyo tuhamagaye umuntu uramwereka solution uno munsi solution baza kuronka niyo ukungene twakivuganye amagara meza uno munsi niko gaciro ka mbere nkuko tubizi neza hariho ico bita havuye imana ariko hariho ico bita amagara meza hari ico bita amafaranga kuko ndabizi neza iyo umuntu yumvise umusonga aririrwa ku bitaro umunsi wose ariko ararondera ico mufasha uwundi nawe ashobora kwigwa muri banki atondeye amafaranga kuko aramenya neza ati ntasumye abana ntibarya rero nivyo tuko turabereka mbega umuntu yogumana amagara meza gute hama n'uyundi mwanya akaba ariko araronka amafaranga iyo yagumana gute rero nk'umukenyezi atari ngaha kuri Pacific Hotel mugabo ariko arakurikirana Africa Live mbega yomenya gute ingene yogira amagara meza akaronka amafaranga hari entreprise nkorana nayo niyo impa kuvuga ibyo byose ndiko ndavuga iyo entreprise yubakiye ku bintu bibiri ni gute umuntu yogira amagara meza n'amafaranga rero ku muntu aba bikeneye aba yumva ari intéressé turamwereka ukuntu yofungura neza les suppléments alimentaires tuvuze les suppléments alimentaires ni ifungurwa ziza kunganira ibifungurwa tuko tugenda dufungura uno munsi bigatuma wa muntu agumana y'amagara meza hanyuma tukamwereka ingene nawe ashobora kuvyungukamwo kuko nk'ubu wewe Alain ndakubajije neza aho waguriye ishati ucumbarira mbere ko tuba turi n'abagenzi nakubwira ati rakubereye deja wamaze kuba intéressé ucunjana ariko muri uyo mwanya ubukoze publicité ndazi neza wowe urazi role ya publicité ico arico publicité ubundi irahemba mugabo tugiye kuri ya muntu akubwira merci beaucoup wagize neza mugabo twebwe twigisha ujya muntu mbega iyo supplément alimentaire wowe wafashe yakugiriye ikimazi urazi neza ko ushobora kuganya nawe tumufashe ko nadashobora gukora publicité ku busa none umuntu yogira amagara meza bigenze gute ukuntu ashobora kugira amagara meza afunguye neza gufungura neza no si ugufungura neza kumwe tuzi uno munsi ukuntu turafungura turabizi neza ko isi yacu yamaze gutituka yaratakaje icyo bita imisi ni ukuvuga ngo igiterwa conka ibiba biri indani mugabo kubera yuko hamaze kubaho icyo bita igurirana ry'abantu baciye bimvira ni gute twogwiza umwimbu kugwiza umwimbu nabyo bacabona bati reka tugwize engrais chimique kuko igitabayeho abantu bo kwicwa n'inzara rero engrais ni nziza iyo tuyiteyemo turaza kwimbura mugabo turazi neza yagiye kununuza
iminsi itari yo si ya indi ya nyayo kuko ijya yaramaze guhera iri iminsi kare ryavu rigifise uburyohe uno musi biri kinonoza nka chimique cya twihereza ivyo rero tubifunguye ni bwa bumara twinjije iyo twinjije ubwo bumara rero no musi ama pesticide nivyo turya gusa amatomati barayapompa murangira ubwoba cyane ku masho ajya amasho turajya amasalade cyane aho mbega iyo tuyariye bigenda gute tora twiyumvira batangura gupoma rirya shuri rikiri pepiniere ni kuvuga rigenda ryiyugara vyiyugaraniramwo indani mbega iyo umuntu yariko ararya amatoxine bigenda gute bivahe tukanwa ya mata n'umusahe mata ya kera nivyo ngenda mpanurira abavyeyi bibarutse baronse umwana gushika mu kwezi kumwe bavyita kuva mu kiriri acaja ku kazi kuko nta bundi buhinga acagenda kugura amabibero acagenda kugura gukamisha amata mbega ajya amata ko baraha umwana ko agiye yari yagenewe konka inka erega imana ntacikorera ubusa imana ntacikorera ubusa Cadeau Douce twerekeza kiyago cacu tugishika no ku musozo muri kuno kwezi kwabahariwe abakenyezi muri kino kiyago nyene cyateguriwe abakenyezi mbega none abakenyezi bokora gute kugira ngo uyu munsi mpuzamakungu w'agateka kanyu ubundi mwaka uzogere abari ngaha n'abariko baradukurikira basuvuye ku ntambwe bariko bageza ku yindi mu kurangiza baraza twicarane tuzovugane hariho byinshi byo gukora birahari cyane muvugane gute hehe biciye hehe ndashaka kubaha akanimero kanje ka telefone mu gihe umuntu azumva ari interese aho uri hose turakoreraho waba uri mu bindi bihugu kuko twebwe dukora novuga ni entreprise internationale nta mbibe ifise yitwa entreprise dukorana nayo bayitwa ni Forever Living Product canke Aloe Vera Company of America ni kuvuga ni mpuzamakungu n'uyikora ugururiye imbibe mpora ndyoherwa iyo mbwiye umuntu produit ari hariya kandi azi ko ziriyo mugabo kubera nta makuru yarabifiseko rero je mba maze gukora kandi ndi hano ni kuvuga nakoze ya publicité kuko turazi neza ko izi telefone z'uno munsi canke aya ma réseaux sociaux ni tumatuma n'akamakuru canke irashobora kugushikira udashoboye ni ofete ni nk'inyoni utuma ikaguruka ako kanimero tubwiye niko wakwakurako ni ka WhatsApp byose ndayikoresha ni 68 094 294 subiramo mu kirundi 68 ubusa 9 4 2 9 4 haba perisanze canke kuri WhatsApp murashobora kudutora nta ngorane n'imwe umuntu wese ahari murayagisha abantu mukabugurukira byose bikagenda neza cyane Africa Live twari kumwe rero na nimpagaritse Cadeau Douce yareka tuyagira byinshi kubifuza rero bakenyezi mwifuza kugira amagara meza yavuze ko ihambavu y'Imana hariho n'amagara meza dukeneye tugaronera n'amafaranga mutumbere akanemero mwakumvise mu murondere cyamurone n'abandi basanzwe bakorana nawe kugira ngo zino nyigisho ziko zirahabwa abantu bakenyezi kumbure bibujumbura canke bavuye mu mihingo itandukanye ngo bakorana ibujumbura na wewe utari bujumbura uri mu yindi mihingo itandukanye y'u Burundi canke akarere ka Afrika y'ubuseruko canke y'isi ntuzihombe Africa Live Africa Plus